Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu bisata nka politike, ubutungane, agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa irya nino mu gihugu. Ndabaye kaze rero muri kwezi twatanguye kwa myandagaro tuba turi kwigenekerezo ya mbere yako umwaka wo n'2026 ni kwezi tuzobageza ko amakuru n'ibiganiro byinshi bitandukanye cyane amakuru aba yatohojwe ku rwego rwo hejuru. Mu kiganiro kirekire President Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yaherutse kugirana n'ibinyamakuru bitandukanye bivugwa mu gihugu, hari ico yaraye agiranye n'ikimenyesha makuru BBC. Ngabidoga ko hari ubukene, ashikiriza ko abanyabujumbura bashaka kurya badakoze ariko bahageze ko batangura kuduga ahari amahera. Kubijanye ko na ruguru bidoga avuga ko atari vyo, abanyagihugu baryohewe, akababazwa n'abaje gupagasi Tanzania. Umuti aravuga ko afise amatongo yabuze abayarima, ahubwo bogenda akabakoresha akabahemba. Ahavuga ko we atari nka Katolika ikoresha abantu ikabarimisha bagaca batahuko. Umuntu wese ashaka akazi ngo naje Karusi, Igitega, Bubanza n'ahandi mu mirima n'amayororero y'umukuru w'igihugu ngo bamuha akazi ko afise kenshi cyane. Abanegura ivy'inkwavu akavuga ko ashobora kugita iciwa amatoni n'amatoni atumva impamvu bamuvuga. Kubibazo nk'igitoro cabuze ubu ngari ruhutsa katari Burundi gusa, ngo ubu nabandi nuko mugabo aravuga ko impamvu nyamukuru ari ikibazo c'amadolari. Aha naho ati amavoka niwo mutibe n'ubutari bushoka. Abajijwe amahera sumisha aremeza ko arishara abantu bamufitiye. Abajijwe ko umuryango witunze cyane ngo ari karatanga karoro keza ko yavuye kure ngo icabona n'umuzungu atwara umutoyi azi ivyiwe neza. Abaja za Dubai ngo bamwandikira ko bari mu muriro udahera, bamubwira batahane abo ngo ni ubujuju ntivyumvikana. Umugabo ahendwa agatanga miliyoni 15 aho kuzikoresha ahanyene mu Burundi mu myaka 2 ngo yoba yafise miliyoni 30. Kuvyintwari bereye agaruka ku basuma b'igihugu, impamvu hafungwa bato banini bakidegembya, asa n'uvuga ko banini basubiza ko biba menshi, ahubwo agatangazwa nabiba make ko birabura uko bazosubiza murantunge ko birabura uko bosubiza igihano kiba gupfungwa bakanatakaza akazi. Ivyo amatora ko CNDD-FDD dushaka ko umugabo umwe rudende mu gihugu, akavuga ko ari ishaka rya bene gihugu, akabazwa n'ukuntu atarabona abandi bazohangana, agamagara imigambwe kuba muha abagabo bijunja n'ijambo. Muri usanga akavuga ko atabona neza ico yovuga, yaranguye ko yasanze igihugu caratembagaye, abantu bihebuye ubari kava mu busa, ashobora gushira igihugu ahantu heza. Ahubwo agashikiriza ko abarundi bipfuza imfashanyo z'abazungu bikabananira kumubwira. Abona ko igihugu nicitwa ubukene buva ku mfashanyo zitakiza mu gihugu c'u Burundi. Umwavu nawo avuga ko hari n'umusesekara ko bawufata ujanywe Tanzania kugurishwa no mu Rwanda. Isoko y'inkoko ngo ibuvira si kureboza ijana. Abakozi ba leta bagata arabahimiriza ko ahubwo arakaryo keza ko hacaboneka abandi bakaronka baba atakazi bafise mu gihugu. Aya namwe mu majambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu Nyenicobero Evariste Ndayishimiye ubwo ari mu kiganiro n'umumenyesha makuru w'ikinyamakuru mpuzamakungu BBC gahuza miryango. Aha ni vyinshi yasiguye tuzogaruka ko. Ni mugihe benshi bavuga ko mu myaka y'1990 ivyo ariko birashikira Petero Buyoya na Uprona yiwe ari byo biriko birashikira Ndayishimiye na CNDD-FDD yiwe. Ngo Buyoya yarabona ko hose ugataha abaroberi bazomenera, Ndayishimiye ngakabona ko hose ugataho abaroberi bomenera. Naho Buyoya ngo yiremesha yari yuzuye ubwoba bwinshi kuko yaguma ahimiriza abarundi kutitabira ababosha gutanguza intambara. Ndayishimiye ariremesha ngo yamara ubwoba ni bwose kuko abicishije kuri Nkurikiye yatanguye kubwira abaroberi bari muri Red Tabara gutoroka babihebe. Ngo Buyoya ntiyashoboye guhagarika ivuka ry'ikiroberi kuko abarundi bari barashavuye. Ndayishimiye ngo yamaze kwemanga ko ikiroberi cyamaze kuvuga kandi yavyirengagiza bizi ko abarundi badatekaniwe. Reka tugeza aha kuko hari vyinshi vyashikiye Buyoya ngo bitegerezwa no kuba kuri ubu butegetsi.
hari byinshi mu vyigwa bikiriko birakogwa ngo bamenye ko Ndayishimiye azorangiriza mu biganiro nka Buyoya canke ko azoherikwa nka bakuru we Idi Amin Dada, Habyarimana na Mobutu. Bizotangura kwigaragaza neza mu gihe c'urugamba nyezina dufatiye ku nyifatizo biriko iraranga impande zihanganye. Hari bumwe mu busesanguzi bwakozwe namwe mu banyepolitike bakomeye cyane bagaragaza ingene ikibazo c'umutekano cifashe. Hari inkuru idondagura ibimenyetso 10 vyerekana ko agasotoro ka Ndayishimiye ngo gategerezwa kuvyara intambara mu Burundi. Inyuma y'amezi adashika 2 abahinga ba ONU baciye basohora raporo ivuga ko abaroberi baredetabara baba bashobora gutera Burundi mu bihe vya vuba. Raporo ikavuga ko uyo muhari uri urashinga ibirindiro hafi yaho Republika Iharanira Rusange ya Kongo ihanira urubibe n'u Burundi. Nta jambo na rimwe twahinduye muri ivyo. Hariho ibintu mu buzima ngo bidahagarikwa, ibihe hamwe n'amateka. Nta muntu agwana n'umwanya adashaka kwibabariza umutima ngo nuko atawushobora guhanagura amateka kiretse ashaka kwituntuza. Umutumwe rudende wo guhangana n'ibihe hamwe n'amateka ngo nukuyahura gusa. Inzira yo kuyahura ni wo muti. Gufatana mu mashati rero ngo biramota hagati y'abarundi. Uku nukuri kuko hari ibimenyetso 10 vyerekana ko intambara igeze mu marembo, akaba navyo ari ibi bikurikira. Igihugu kigeze mu cicaro ca demi-demokrasi. Iki cicaro Uburundi bukirimwo guhera mu mwaka w'2010 ngo cagiye kiraduza ibipimo buke gyava kirashika ku gasunuzo mu mwaka w'2025. Abarundi bafise icitwa umwidegemvyo ngariko n'umwidegemvyo wo kwizina gusa. Ryabaye irya mbere aho ubutegetsi butegura amatora ariko bugasanga kwiba amajwi ntibigikunda, bugafata inzira yo gukoresha imbonera kure zigaherekeza abarundi mu tuzu twitora zikabereka ivyo bategerezwa gutora. Iki ni ikimenyetso kitabesha c'intambara. Umutekano ku mbibe z'igihugu sa marembe. Urubibe rwa Gatumba ruramaze kugabwa ko ibitero ngo vuba naho rwarugawe ibintu biyangaye. Aha ni mu gihe urubibe duhana n'u Rwanda rumaze imyaka irenga 10 gugaye. Ndayishimiye akaba yavuze ko mu ndwi iheze ko yihenze akugura ibitero vyoca bitangura ubwo nyene ngo ni ikimenyetso kitabesha c'intambara. Urwego rw'umutekano go rubandanya gushwanyagurika. Mu gisirikare cy'igihugu habandanye kuboneka icuka gikaze. Abasirikare babandanye gutoroka bakagiheba burundu. Bakiyongera kubagitaye hagati y'umwaka w'2014 umwaka w'2015 ndetse n'umwaka w'2016. Abasirikare benshi barapfunzwe kubera ko banse kuja ku rugamba. Nivyumvikana ingene ibatayo yose yogarariza kuja kugwana. Ubuhoho turiko tubona bishasha aho bubiko bukuru bw'ikambi gisuda busha bugatokombera kandundura umuvugizi w'igisirikare n'umukuru w'igihugu bagatangaza amakuru avuguruzanya ku cateye umuriro. Aha ni mu gihe ubutegetsi buriko burafunafuna ubwubaka igisirikare cy'imonera kure gusa ngo niki ikimenyetso c'intambara. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babonwa nk'amabingira. Agatogwasa aracunzwe bimwe bikomeye nayo abanywanyi biwe nayo ivyo bamaze imyaka bakoregwa ni nk'ihonyabwoko. Irya mbere mu mateka Rwasa yarangiye kuja mu matora kubera ubutegetsi bwamenye ko abarundi bipfuza kumuhunda amajwi mu gacerere. Ubutegetsi bwasanze kumwiba amajwi bitoba bigikunda buca witamwo kumwaka umugambwe bugamira ngimona kure isoroma intanka ngo niki ni ikimenyetso kitabesha. Ingenga bitekerezo zibiri zirahanganye mu gihugu. Ubutegetsi bwizeza abarundi ko bo kwihangana bakigumye bagashira umutima mu nda bugatorera umuti ibidatunganye buhoro buhoro. Abanyagihugu ku bwabo bararambiye bidasubirwamwo arico gituma bahitamwo guhengamira ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abarundi ntibatahura ingene bobura amaso yo gutabira indimo n'udufaranga twabo ubutegetsi bukamiruza. Abarundi bifuza ko ngo ubutegetsi bwohinduka naco gituma ubutegetsi nabwo busigaye butakibareka ngo binjire mu kazu kitora bonyene. Ubutegetsi burabaherekeza mu kazu kitora kubaterera y'ubwoba. Ububisha bubandanya kongerekana. Urugero rw'abanyuruzwa bagaca bicwa rubandanya kongerekana. Abagize Imana nabo barapfungwa. Abo bose ugasanga ivyaha bakoze mu vy'ukuri no kuba bemanga ko intwaro y'agahotoro yabarambiye. Ibiganiro mu Burundi ni kirazira. Amakungu yarahanuye ubutegetsi gutunganya ikiyago hagati y'abarundi biranka. Ubutegetsi bukavuga ko butagugumwa. Ubutunzi bw'igihugu bugeza harindimuka. Ubukene buravuza uruha mu barundi. Ibiciro biduga ku muvuduko uteye ubwoba bikabigezaho umukuru w'igihugu yubaho akabwira abarundi ku radio ko iwe ataca Kenya ahubwo ivyo badafise bo vyironderera.
abarundi bagasigara barabazanya iyo bazoronderera igitoro, isukari, ifumbire n'amahera mvamakungu. Incabwenge bari mu bantu babandanya guhunga igihugu. Haraheze imyaka 10 incabwenge ziyunga igihugu kamwe kamwe ubuho bariko bagenda ikivunga. Abigisha muri kaminuza, intwazangabo, mu gisirikare, abaganga b'inzobere babandanya gukinjura ndetse n'abandi batandukanye bafite igihugu mumaro. Aha ni mu gihe abafise amafaranga benshi bagwiriyemwe abategetsi babandanya guhungisha ubutunzi bwabo hanze y'igihugu. Naho ubutegetsi bwafuse, itangazamakuru abarundi babandanya kuronka amakuru mbere ku rugero ruta uko vyahoze mbere y'umwaka wa 2015. Ibinyamakuru n'amaradiyo vyo mu bihugu biracunzwe cyane, ariko abarundi baguma baronka amakuru agezweho hazanana hanze y'igihugu. Ubutegetsi burageraho bubura ivyo bubeshuza ku makuru abarundi bamenye, bugatangura kwitwaza kayo makuru yatanzwe n'abashaka gutembagaza ubutegetsi. Yamara abarundi barazi kari ibinyoma kuko ntibatahura ingene Gwasa ari umututsi yari gwavatembagaza ubutegetsi mu matora y'umwaka wa 2015. Ngo bitabaye ko abarundi barazi ko umwansi Rutura Ndayishimiye atinya ari Godefroid Niyombare, abandi bagatangura kubazanya ubututsi bwa Niyombare bakabubura, bagaca batahura ko ubutegetsi bwaherewe butakimenya n'ivyo buvuga. Ibi rero akaba ari ibimenyetso 10 vyegeranijwe n'abahinga batandukanye cyane cyane mu vya politike. Ibi bikongera kandi bigasigura bikerekana ko ugusubiranamwo tugasubira mu kahitiye vyamaze kwaka indaro. CNDD FDD kija mwishamba ngo ivyo yagiye guhabuza yaramaze kubisibanganya yo nyene. Mu vyo yaharanira harimwe amatora meza, aya barundi bakaba bayaherutse mu mwaka wa 2005 gusa. Ubuhoho rero ibihuha bikaba vyarahuhutse aho murundi yinjira mu kazu kitora agasanga yimonera kuri kamuterera y'ubwoba. Ivyo CNDD FDD kabikora uko mu gihe atawundi mugambwe buriko urahiganwa. Munyumvire namwe ubwo bwoba. Iyi ni inkuru yashizwe habona ndetse abanyepolitike bakavuga ko biteguye kwishura ibibazo vyose vy'abakunzi babo. Imbonera kure ziyubaha ngo zifise agahengekezo ngo barazishura. Izamaze kwiyegukira gutukana gusa nazo inzira zisigaranye n'ukwiyahura ngo kuko nta uhangana n'umwanya canke amateka, ngo umwanya ntuhagarikwa kandi amateka nayo ntafutwa nkuko abanyepolitike bakoze ikicegeranyo ndetse bakoze n'ibimenyetso 10 ubwabo bavyivugira. Namakuru ariko aravugwa henshi mu gihugu c'u Burundi cyane cyane kubigezwe ko biriko biravugwa. Amafaranga angana ni miliyoni 486 y'amafaranga y'amarundi niyo yinjiye mu Burundi biciye mu rudandazwa rw'ivoka zishogwa hanze y'igihugu kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka. Kuva mu mwaka wa 2024 gitegwa c'ivoka carijukiwe mu guhabwa agaciro kanini mu mugambi wo guteza imbere urudandazwa mu Burundi urudandazwa rw'Uburundi mu yandi makungu, aho abategetsi bahimiriza abarimyi kwitwararika ico gitegwa kuko gifise ubushobozi bwo kwinjiriza igihugu amafaranga mva makungu no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Mu vyashikirijwe na Onesime Niyukuri, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji muri ayo mezi ya mbere y'umwaka wa 2026, Burundi bwaronse amafaranga ashika ku miliyoni 486 z'amafaranga y'amarundi ku mavoka ashowe hanze y'igihugu. Yavuze kandi ko amashiramwe ashika kuri 8 ari yamaze kuronka urusha rwo gushora amavoka hanze y'igihugu. Kubwa Diomede Ninteretse, umuhinga mu vy'ubutunzi mu rudandazwa mpuzamakungu, akavuga ko kurima no kwimbura gusa bidahagije. Ati kugira ngo igihugu gishobore gushora umwimbu wacu hanze kandi kigumanira iyo soko hakenewe umwimbu ufise akanovera, ukubahiriza ibisabwa n'amasoko mpuzamakungu, gukurikirana inkomoko y'umwimbu, traçabilité, ukwemeza umwimbu, certification, ubiko bwiza hamwe n'ububiko bukanye bwiza. Ninteretse agasaba ko Burundi bwoshira ingufu mu bikorwa bitanga umwimbu, ububiko bukanyisha mu gutunganya amavuka no mu kumenyekanisha ikidandazwa c'u Burundi kugira ngo iryo soko rishobore kwaguka. Kubwiwe Burundi bwo kwigira ku bihugu nka Kenya, u Rwanda na Maroc vyashoboye gutunganya neza urunani rw'uburimyi no gusimbataza ubudandaji mu bitegwa vyavyo ku masoko mpuzamakungu. Ni ukuri nawe akavuga ko hakenewe gukorana neza hagati y'abadandaza, abanyamitari n'inzego z'igihugu kugira abashaka gushora amavoka hanze baronswe amakuru yose akenewe, ubufasha bukenewe kugira ngo baronke amasoko yo gushoreramwo umwimbu wabo. Ni mu gihe mu yandi makuru ariko aravugwa, ntibankundiye
Jededi niwe yaraye atorewe kurongora komine Ntahangwa inyuma y'ikombogwa ry'uwahora aramutswe iyo komine kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ni matora yaraye abaye ku munsi genekerezo ya 31 mu kakaro y'umwaka w'ibihumbi 2026 aho inama mpanuzwa jambo ya komine Ntahangwa yakorana kugira ngo bemeze canke bahakane ikugwa rya Musaneri Havyarimana Alexia hora aramutswe iyo komine aheruka gukombogwa muri ayo mabanga nyuma yo kwagirizwa niyo nama mpanuzwa jambo nyene gukoresha ubutunzi bw'iyo komine mu buryo budasiguritse no gutanga akazi mu buryo bunyuranye n'amategeko. Ayo matora iyo nama mpanuzwa jambo yarashigikiye ibogozwa rya Musaneri yahahora ku bice 100% maze hacatogwa uyundi Musaneri mushasha ariwe Ntibankundiye Jededi atowe ku bice 100%. Musaneri mushasha mu ijambo yashikirije yarashimye inama mpanuzwa jambo iyo komine kucizira bamugiriye akaba kandi yabasavye ko bomuba hafi bakamushigikira bakongera bakanamuhanura aho iyo kwitwara nabi. Akaba yemeje gukora uko ashoboye kugira ngo ateze imbere iyo komine ati nta kabuza komine yacu izoshika kure aho muzobona bitariko bigenda neza muzonyegere munyereke inzira nziza. Mu yandi makuru ariko aravugwa muti mbega igihe cyose umuntu apfunzwe yagizwe icaha acapfungwa ivy'agateganyo ese nizihemvo zituma iyo ngingo ifatwa. Mu kwishura ibi bibazo ingingo y'154 ibwirizwa shingiro inomero 1/09 ryo kugenekerezo 11 rusama mu mwaka w'ibihumbi 2018 rihindura igitabo c'amategeko yerekeye ingene imanza z'ivyaha zitohozwa ziburanishwa ndetse n'ingene zicibwa mu Burundi. Code de procédure pénale mu rurimi rw'igifaransa rigira riti kubera ko ukwidegemvya ari uburenganzira bw'uwari wese ugupfungwa nako bikagirwa niyo atakundi vyogenda uhagizwe icaha ntashobora gupfungwa ivy'agateganyo kiretse iyo hari ibimenyetso bikwiye bimwagiriza icaha kandi ivyo yagirizwa bikaba biboneka ko ari icaha gihanishwa umunyororo w'umwaka umwe n'imiburiburi. Nkuko bibandanya bivugwa vyongeye ingingo yo gupfunga ivy'agateganyo ntishobora gufatwa canke kugumizwaho kiretse iyo ari ubwo buryo bwonyene bwotuma n'imiburiburi kimwe muri ibi bikurikira cubahirizwa. Icambere kugumizaho ivyemezo n'ibimenyetso biboneka vyerekeye icaha canke kubuza ko amasura canke abakoreye icaha baremegwa canke kubuza ko abagirizwa icaha nabo bafadikanije kugikora canke ababafashije baje hamwe ngo bapfundike ibinyoma. Ica kabiri kubuza ko umutekano uhungabana bivuye ku caha cakozwe. Ica gatatu kubuza icaha kibandanya canke gukinga ko gisubira gukorwa. Ica kane kugumiza uwagezwe icaha aho ashobora kuboneka bitagoranye ubutungane bumukeneye. Nibi vyonyine ingingo yo kugumiza rero umuntu apfunzwe ivy'agateganyo ngitegerezwa gutangirwa imvo zisunze amategeko. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngamba igihugu cy'u Burundi mu bisata vyose harimo politike umutekano agati akazi na muntu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino no Mpuza TV Imana bahezagire amakuru yacu n'ibiganiro vyo birabandanya.